Turabaramukije bakunzi b'isamirizi imbonesha kure buntu tubaha ikaze mu kiganiro cyacu ari cyo gwanyusi cyo waremewe ikiganiro dusanzwe tubayagira ku bijanye n'indwara hanini zifata abakenyezi nk'ubugumba eka n'izindi nyinshi mbere tukanabayagira ku bijanye n'iterambere ry'abakenyezi. Mu kiganiro cy'uno munsi tukaba twahisemwo kuganira ku bijanye n'indwara ya kanseri y'ibere. Muri kino kiganiro rero tukaba turi kumwe n'umutumire ni muganga, reka tumusabe atwidondore. Murakoze nyakubahwa amenyesha makuru kuri radio buntu. Jewe nitwa muganga Bigirimana Jeanne Pamusene. Nkaba nsanzwe ndangura imirimo ku bitaro bita Hôpital Santa Teresina do Muremera beshi bita kuri Gloria. Ariko inyuma yaho ndaza ndaca n'ahandi ku mavuriro atandukanye nk'aha mu Nsanze kuri vuriro yitwa Sevesi Ngozi n'ahandi bakeneye banyikora ko rimwe rimwe. Ego. Nuko kino kiganiro rero mukaba mwagiteguriwe n'isamirizi imbonesha kure buntu mukaba mugiye kugishikirizwa na Jewe Theobald Harerimana musangwe kazi. Nuko rero twinjira mu kiganiro nyezina reka tubanze tubaze muganga mbega nko kwivuriro musanzwe mukorera ko kugira twumve neza iyo kanseri y'ibere kibaho hari nk'ababitura canke abo mumaze kuvura mu gasanga baragwaye iyo ndwara ya kanseri bo bangana gute? Murakoze kuri ico kibazo. Ingwara ya kanseri y'ibere ni ingwara iriho. Mugabo turavye mu gihugu cacu c'u Burundi no kwa mavuriro yacu keshi ni ingwara idashoka kimenyekana. Abagwayi baza kubimenya bigeze kure kandi turafise ingeso mu Burundi ngirano kubera turi mu gihugu kitatembere gose twivuza tuja kwa muganga tumaze kubona tugeze kure. Rero kuba ari ingwara ihari iriho kuko ifata abakenyezi cyane n'abigeme n'abagabo bamwe bamwe. Ico gihe rero kugeza igihe ntabaza beshi kubyishi cyane kuko niyaza ntaza ari imuzanye cyaje kuyipimisha muganga ari karamuraba akabona yuko ibimenyetso ari karerekana bifitanye isano niyo ngwara hanyuma akarondera kuraba iyo ngwara ko ariyo akoresheje ubuhinga n'ibipimo. Yego. Ati indwara ya kanseri yo mwibere irabaho sagasishishwa rumuri. Reka dusimbize mu kiganiro none mbega haje bavuze kanseri y'ibere abene igihugu botahura iki imeze gute ni indwara imeze gute? Nkuko mwatamwe mubivuga tumaze kuvuga kanseri y'ibere ni ingwara ifata ibere igafatira mu ibere hanyuma ikagwirirana gushika naho havamo ikivyimba twita tumeur cancéreuse. Muramara nazo navuga n'icira muri gifaransa hari hama jambo mamwe usanga goye mu Kirundi ibivyimba byo bya kanseri. Yego. Hanyuma imaze kugwirana mu ibere ku muvuduko udasanzwe ikagira iyo tumeur ivyo bivyimba vy'ibere niho keshi baca baza kwa muganga bagwaye. Nivyo bivyimba vy'ibere rero birugwa ku butandukanye. Hariho izo twita carcinome lobulaire na carcinome keshi ahamuntu tubona keshi kwisi tubona zibiri. Carcinome lobulaire na carcinome canalaire. Iyo rero canalaire niyo igize cyane iboneka cyane ibice 90 kwijana niyo iba ariyo. Nayifatira muri cyo turingoti dutwara amaberebere tuyajana mu moko. Iyo yindi nayo lobulaire yo iguma muri ya maserire hahingurirwamo amaberebere. Yego. Turumva ko ifise n'ubwoko ariko rero turamenyereye kumva hari indwara usanga zivugwa ku buntu nk'ibituntu ugasanga barazivura ku buntu mbega nk'abaje kwivuza iyo ndwara canke abo mwitoye mu bapima ku buntu canke barariha? Umuntu amaze kuza nababwiye yuko
kenshi dufise ingeso kutipimisha n'ingoga tukagenda kubanza kugwara amaze kuza rero muganga akabona yuko bishobora kuba ari iyo ngwara hariho ibipimo acakoregwa amaze gukorerwa ivyo bipimo tugasanga niyo bacatanga kumuvura mugabo ivyo bipimo kugeza ubu ntibatanga gukorerwa ku buntu nico gituma kubera n'uburyo butari burebure cyane mu bene gihugu uco usanga benshi bibagora gushobora kwipimisha iyo ngwara umugwayi araje mwabonye yoba kumbura gwaye iyo ndwara canke araje kubwiwe kuyipimisha kanseri yo mwibere muraheza rero mukaca mupima iki ibipimo bica bigenda gute biba bimeze gute ibipimo murakoze kandi kwisha kibazo ni ciza cyane umugwayi agishika aza yuko amaze kumva ibimenyetso bimwe bimwe akiza wenyene nawe kubera ububizi uri kuramubaza buke buke agenda arakubarira ingene yiyumva nababwiye yuko ari kanseri yo mwibere kenshi ibimenyetso byayo bimwe bimwe umugwayi aza kubwira yuko aguma yumva udusonga mwibere akumva y'udusonga akahari n'ibindi bimenyetso ukabona utuntu tw'utuzi tuva mwibere ari kanya buke buke canke tw'uturaso ivyo byose ariko abikubwira canke ukabimubaza ukumva arabikubwiye tanga kuyumvira iyo ngwara hariho n'ibindi ibere ukabona yuko ryahindutse harimwo ibintu bimeze nk'uturutirirwa utubuye tunodire aho nahone birakoriya biragutuma wiyumvira ko yoba ari iyo ngwara umaze rero kuvyumvira hari ipimo acakorerwa ucumutuma turakora ico bita mammography nka ecography iradiyo karamwibere yuko hariyo ubudasa tuvyimba ivyo vyimba vyatangiye biriyo umaze kubona biriyo baca bagira rero ibipimo vya kanseri baragira anapatse bagafata igihimba bakakibaga bakagikura kwibere bakijana muri microscope bakagipima hanyuma ikerekana yuko byukuri ari kanseri nisho zimaze kuboneka umaze kubona rero ko ari kanseri bica bigenda gute haca umutuma bishoboka kumutuma scanner iyo scanner rero no kugira ngo yerekane urugero ya kanseri igezeko mumaze rero kubona urugero igezeko kuko hariho ingero ushaka ingero kuri stade 0 ushaka kuri 4 ingero zine umaze kubona urugero agezeko niho uca utangura kumuvura mu kumuvura rero hakoreshwa uburyo butandukanye harakoreshwa imiti harakoreshwa no kubaga kubaga rero biravana naho riba rigeze bivana n'amastade nyina yabwira ingero n'imiti biratandukanye hariyo dushobora gukora mu Burundi bashobora gukora n'ibidakorwa mu Burundi bakamuriyana kaja hanze iyo mu bindi bihugu maze kuronka ivyo bikoresho ego muravuze ko hari gihe usanga bikunza akavurirwa mu Burundi bitararenga urugero mbega iyo aje kuyipimisha hakiri kare itararenga urugero eka mbere n'ubwo yoba yararenze urugero iyo ndwara ya kanseri irashobora gukira burundu uwigwaye agakira nisho n'ikibazo ciza ko beshi tumaze kumva canke kubona bagwaye iyo ndwara ya kanseri batangura kwihebura mugabo iganda bamenyeshe yuko iyo ndwara ya kanseri bivanye n'urugero igezeko iravurwa kandi igakira mugabo navuze ntibivanye n'urugero kuko ikiri hafi gitangura tuvyimba barashobora kutubaga bakadukurayo byavyimba bagaca babaga n'ibindi bihima akwako n'ikindi gihima gitoyi cacegera ico kivyimba biva yaskane yamaze kwerekana aho iyo kanseri igera bakamuha imiti aho n'imiti batanga aho rero ashobora gukira mugabo bivana n'urugero iyo yari tabigikira rero tutangwa kugira bacatanga gukora bya bindi bita indi miti chimiotherapy hormonotherapy kugira ngo baturire no guturira
bya bihimba byagwaye iyo kanseri kugira ngo ntibandanye ikwiragira mu mubiri wose, kuko urazi yuko irakwiragira. Nababwiye yuko ibimenyetso byayo ari twa tuntu tumeze nk'udutirirwa wumviriza twumva aho turi. Mu nyuma rero imaze gukwiragira mu mubiri wose urumva biba bigoye kuyivura, cyo gituma boza baraza hakiri kare kugira ngo dushobore kuyipima hakiri kare, gupimwa hakiri kare, hanyuma bavugwe hakiri kare. Nagena cyo nababwiye nuko iyo kanseri irakira iyo wivuje hakiri kare. Cyane neza cyane wivuje hakiri kare, bakayitora hakiri kare itararenga urugero. Mbega nk'ubu umukenyezi ayigwaye aronsa umwana, mbega iyo ndwara ntishobora kugira ingaruka mbi ku mwana aba ariko yonka, uwo mwana nawe ikamufata, irandukira bimeze gute? Iyo ndwara ntiyandukira ku mukenyezi ariko aronsa, ntiyandukira iciye maberebere y'umwana. Umwana yonka, y'umuvyeyi umwana yonka, ariko igishobora kugira ingaruka mbi ku mwana ni igihe umuvyeyi ari ku miti iyo kanseri. Ariko irya miti irashobora guca mu maberebere ya nyina, umwana ugasanga nawe ariko arafata iyo miti, ishobora rero kumugirira ingaruka mbi mu buzima mu mikurire yiwe no mu buzima mu bwenge bwiwe. Yego, reka tubanze twibutse abariko badukurikira ko turabira hamwe icyari cyo indwara ya kanseri yo mu ibere, aho turi kumwe na muganga Nepomuscène. Tugaruka rero mu kiganiro, reka tusimbize, mbega indwara ya kanseri yo mu ibere ifata abamama bonsa, ifata bande, abakobwa irabafata, mbega abagabo bobo irabafata? Murakoze cyane. Iyo ndwara ya kanseri yo mu ibere nta muntu n'umwe idafata, gusa biratandukanye ingero, kuko iva ku bintu byinshi. Irafata cyane abamama bamaze gukura, duhereye ku myaka 40 kuduga, baba bafise amahirwe menshi yo gufatwa n'iyo ndwara ya kanseri. Ati ifata abamama kubera iki, canke kubera iki ifata abagabo gute, canke abigeme gute? Abamama nababwiye yuko hariho imisemburo keshi abavyeyi baba bafise abamama. Ijya misemburo rero ayita amaestrogene, niyo atuma hagwirirana ayo amaserire ya kanseri mu mubiri w'umukenyezi. Abamama bonsa banashaka amahirwe yo kubafata ni makeya, kubera yonsa abafise amahirwe menshi yo kudafatwa n'iyo kanseri, ko nabwiye ko ibiki yafata imyaka cyane ikuze. Abandi baba bafise amahirwe menshi yo gufatwa n'iyo kanseri ni barya bantu banabigeme, cyangwa umumama yagiye mu butinyanka hakiri kare, agise imyaka mikeya, canke aciye atevye, kuko uko asohora aja mu bihe byabo amaserire amaestrogene araduga gose, agatuma ya maserire atuma kanseri igwirirana aba menshi mu mubiri w'umukenyezi. Yego, abagabo nabo biba byagenze gute? Abagabo nabone irabafata mugabo ku rugero rutoyi cyane gose, rutoyi cyane gose. Ibiharuro ntavyo mfise ubunyene, mugabo ni ruto, kubera hariho abagabo nabone bafise imisemburo imeze nk'iy'abagore, abakenyezi. Ngira sinzi ko migeze mubona abagabo basanga mugabo bafise ibere, ugasanga ijwi giwe ni nk'iry'abakobwa n'akarorero. Nubo yama hormone sexuelle femine, yama estrogene nawe nabafise meshi, atatuma rero ashobora kugira nawe no kugira amahirwe yo kwandura ya kanseri. Mugabo ku bagabo si cyane gose, ko nabo bantu bafise ivyo bintu ni bake. N'imyaka yabo itangura kuza, manatangira amakenga yuko ashaka kwirwara iyo kanseri ku myaka ikuze, ku myaka 60 kuduga. Nico gituma abagabo keshi naho bafata si beshi cyane. Turamenyereye kubona indwara nyinshi, hariho imigera iba yateye izo ndwara. Mbega kanseri yo mu ibere yo biterwa n'iki? Hari umugera wobo hari uyitiriwe uyitera, canke iterwa n'iki?
kenshi kanseri yo mw'ibere ikintu kiyitera iva ku bintu byinshi. Hari amajene ugasanga mu muryango hariho umuntu yigeze kuyigwara canke abantu bayigwaye mu muryango. Ico gihe rero uba witeze yuko hashobora kuzoboneka muri uwo muryango uwuzoyigwara. Abantu benshi ikava ku bintu twebwe nyine ubwacu twihereza imifungurire, ibyo dufungura, ibyo tunwa, cyane cyane abantu banwa inzoga, alcool, itabi. Muri iyo tabi hari amasubstance atera kanseri menshi cyane. Niyo mpamvu rero usanga ivuye ku bintu byinshi natwe tuba twafashe. Hariho abantu uba witeze yuko batangwa kugira ko amakinga ashobora kugwara iyo kanseri, nayo bintu by'imyaka ikiraduga. Abantu usanga baragiye kugirisha bijya ama radiotherapy, plutôt bambe amahayo radiation zikagira ukazira uri expose kuri zo keshi. Aho naho nuvise amahirwe menshi yo kuzogira iyo kanseri. Abagabo, abagore, abakobwa bose barayigwara. Mbega kumbure tugenda twegereza no ku musozo w'ikiganiro, ni biki abene gihugu bokora iyo migwi y'abantu bose numvise iyo kanseri ishobora gufata, bokora iki kugira ngo bikingire iyo ndwara? Icambere umuntu ashobora kuyikingira, mugabo hari n'igihe utabigikunda kubikinga bivana n'icayiteye. Nk'iyo ivuye kw'iyo nababwiye muri famiye hari umuntu ayigwaye, biba bigoye ko uyikinga. Witeze ko ishobora kuzoza canke ntize. Ariko kugira uyikinge, ikintu ca mbere twogira ni ukubanza kuza baripimisha hakiri kare. Umuntu harinde kwipimisha kubera yagwaye. Nababwiye yuko mama wenyene cyangwa umuntu wenyene arashobora kumviriza yuko atameze neza mwibere giwe. Amaze kubona amahinduka, akabona bya bimenyetso, haje twamazi, twuturaso, yakora kumva harimo utubuye cyangwa akora mu kwaha, hose ukaza mbona harimo utuntu twutubuye. Yarakwiye gushaja kwa muganga byihuta gose ningoga kugira ngo bamurabire, bamwumvirize, hama bamupime, basanze ariyo avugwe. Nico rero no hanura cyane yuko abantu boza baripimisha hakiri kare, na cyane cyane turumvise yuko uyimenya hakiri kare ni ingwara ivugwa, ifise umuti, igakira, itakira nahone bakaguha imiti yo kuyihagarika kugira ngo ntigume ikwiragira umubiri wose uje mu bindi bihimba by'umubiri. Yego, indwara yari yose yama ifise ingaruka mbi, haba ku magara y'umuntu, ku butunzi bw'umuryango, bw'igihugu. Mbega iyo ndwara hari ingaruka mbi zayo, cyahe mbese amakomplikasiyo yayo agera ku rugero uruhe ku buryo twavuga ko ari ingaruka mbi zikabije ku muntu ayigwaye, cyahe ingaruka mbi mu muryango eka no ku gihugu? Murakoze cyane. Nkuko twavyumvise twabitanguye tubiyaga, iyo ni ingwara, urumva ni ingwara iza, kandi kubera turagera ku rugero rwo kuyipima no kwivura ku buntu, kandi akaba ari ingwara umuntu azogumana kenshi bagumana. Ingaruka mbi zo ziriho. Bwa mbere urumva ku muryango, ku butunzi bw'umuryango burasesagurika cyane gose, babukoresha cyane gose, niyo bwa buhari barabukoresha gose. Hanyuma ku mugwayi nawe n'ubwiwe amaze kumva iyo ngwara kwa yifise, haraja mu kwihebura. Yamara kwihebura bigaca bituma na ya magara yiwe canke bya bintu yahora akora kugira ngo aronde iterambere bica bihagarara. Na cane cane iyo bamubwiye urugero igeze ko agasanga igeze ku rugero itihuta gukira, bya bintu byaho biteza imbere umuryango birahagarara. Umuryango utari ko atera imbere n'igihugu ntigeza ngo gitere imbere. Rero urumva yuko ingaruka mbi zozo
ni nyinshi haba ku muryango haba no ku butunzi bw'igihugu. Eka imbere yuko tuja ku kamo kumbure mutera dusozera n'ikiganiro mumaze mwibutse abo bose twumvise ifata ibimenyetso vyayo ku buryo babonye ivyo bimenyetso boca bihutira ukuja kwa muganga. Murakoze cyane. Kanseri yo mwibere ibimenyetso vyayo ni bya bindi navuga nyene ukuntu urabona ihindagurika ry'ibere. Ukumva yuko uri kurarikorakora harimwo utuntu tw'ututirigwa tutubuye tw'utunodire, ukabona yuko hariko haravamwo utuntu utuzi urikanye murya moko canke utuntu tw'amaraso. Ikindi urumva udusonga mwibere no ngaha amaja mu kwaha urikorakora urumva yuko tuntu ze tumeze nk'utubuye. Ikindi kimenyetso naco gihora kiboneka iyi moko y'abakenyezi canke y'ibere irashobora kwitera ikamera nk'iyisubira indani imbere inji imbere. Ivyo ni ibimenyetso utanguye kubibona woca ugana abaganga bakagufasha, barashoboye kubipima turakurungika tukanakwereka aho bashoboye kuca babikugirira mu gihe ushoboye kwashika. Yego. Ariko ndibaza ku bagabo naho none kumengo ntabere rinini baba bafise nimoko gasaga kumbere siri nini naho nyene ibimenyetso biguma ari ivyo nyene no ku bagabo. Nababwiye ko ku bagabo nahone itaza kuri bose. Nababwiye kugira ngo iyo kanseri y'ibere ize ni ya misemburo nk'iy'abagore umugabo bafise. Amaze kwigira rero ashobora kuza arumva duke ubabare udusanga two twaratwumva. Hanyuma na twa tubuye twatutirigwa tuza amaja mu kwaha yikorakoye aratwumvayo. Ivyo byose ni ibimenyetso biba bikorera kwereka yuko iyo ngwara ushobora kuba uyifise. Ego reka rero dusozera n'akayi kamo mutera muri rusangi abene gihugu na cane iyo migwi yabo iyo kanseri ikunda gufata n'akayi kamo muri rusangi mu batera. Muri rusangi nukumenya yuko iyo ngwara iriho. Iyo ngwara iriho ukamenya yuko ifata uwari wese mugabo hariho abantu ikarira cyane gusumba abandi. Twumvise abakenyezi bari mu myaka iri kirakura guhera ku myaka 40 kuduga. Abo bantu rero tumisa abagabo bari fise imyaka 30 kuduga. Abo bantu rero boza baragirisha bahamagara kuza baragirisha ibipimo batarinze kumva yuko ivyo bimenyetso ko bagwaye. Bafata nk'imwe nkomeza 6 bakagenda bakagirisha iyo mammography. Iyo ecography. Bakaraba yuko ibere atakintu coba kiriyo kidasanzwe. Bamaze kubigira uko basanga kiriyo agaca yivuza hakiri kare yangwara itaragera ku rwego rwa kure. Hamwe ashobora gucakira n'ingoga. Kuko nabiye ko bashobora kuca babaga bakurayo aho cyo kivyimba canke nibere binakire bakaribaga byose bakarikata canke igice cibere kigwaye. Hanyuma aca abandanya rero n'iyindi miti rero. Ako rero cyo ni ikintu cofasha abene gihugu igihe bose bovyita bavyitwararika. Hanyuma bikunze na leta igashiraho umugambi wo kugira ngo abantu abene gihugu bashobore kuza baramenya iyo ngwara kwibaho cyane biciye mu nyigisho bikaca muri mwebwe kuza murabicisha mu biganiro cyane gose nkuko musanzwe mubigira kuno kuzindi ngwara zano ifata abakenyezi. Yego. Leta igashiraho uwo mugambi abajeje intwaro bakaza bagisha amanama babisigurira abene gihugu. Aho bizofasha kugira ngo abantu bayimenye hakiri kare hanyuma bashobore kuvugwa bashobore gukira hakiri kare batiriwe bararemba. Nuko nino ngaha rero dusozera ikiganiro cyacu twari twabateguriye sico waremewe tukaba twariko tuyaga kubijanye n'indwara ya kanseri yo mwibere. Mwumvise kanseri icyari cyo, twumvise ibimenyetso vyayo, twumvise ingene ifata abifata, tukaba twumvise kandi ko uyipimishije hakiri kare ushobora gukira atangorane. Twumvise ico umuntu yokora kugira ngo
ashobore kumbure kuyikingira no kwirinda iyo ndwara ko yo kwipimisha hakiri kare. Twizere rero ko mwahungukiye byinshi. Kino kiganiro rero mukaba mwariko mugishikirizwa na Jewe Theobald Harerimana, mukaba mwagiteguriwe n'insamirizi mbonesha kure buntu. Ariko imbere ko tubasezera, reka tumahe dushimire umutumire. Turagushimiye muganga. Murakoze cyane namwe. Twizere ni twagaruka tukabitura kugira mu umuco abene gihugu muzo twita ku bishoboka byose. Umuntu ni habari tuyakubitaba kuko niterambere ry'igihugu kuri twese, bose bamenye amagara yabo, kamenye ne bamerewe, natwe bica bidufasha kubakurikirana hakiri kare. Murakoze. Nuko dushimire rero umugwi w'abahinga badufashije kugira kino kiganiro gikunde gishoboke. Jewe rero Theobald nariko ndakibashikiriza, nkaba ndabipfurije kubandanya muroranirwa aho muherereye.